Ndabaramukije mwese nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye. Ni jewe nyene Obama ngarutse kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone ndabazaniye icigwa c'ukuntu woshobora guproteja Facebook page yawe canke Facebook account yiwawe isanzwe. Mu kuyiproteja naho ni ukubereka uko ushobora gushirako aka kantu mubona ngaha. Aka kantu niko gatuma uba uyiproteje. Aka kantu nako ati gafasha iki iyo kari kuri Facebook yiwawe isanzwe canke iyo kari kuri page. Aka kantu ikintu gafasha nk'ubu nta muntu ashobora kugira screenshot ino Facebook. Na jewe ubwanje sinoshobora kuyigira screenshot mu gihe ntayikonexeko. Dufate nk'ubu ndanayigize recherche mwebwe ntimwobibona. Reka nk'akarorero ndaberekeje page mfise kariko. Iyi page iyi yitwa Black Obama page, iyi nyene aha hatangura. Iyi page murayibona ukuntu imeze. Iyi page nkaza kuyinjiramwo kurya ubona ibintu yapostinze, mwebwe nta kintu na kimwe muza kubona. Ubu murabona yuko muyibona, hinge ndayinjiremwo murabe. Aha jewe ndiko ndabibona jenyene, kumva zukiri protege je ndabibona jenyene, donc nta wundi muntu ashobora kubibona. Dufate nko kubera ndiko ndabagirira iyi video, mwe mubona ibintu vyirabura, ni kubera aka protection nashizeko. Nk'akarorero kandayigire naho screenshot murabe, muze kuraba notification baca bampa harya hejuru. Murabona uko baciye banyereka yuko iri protege, nta muntu ashobora kuyigira screenshot. Ibi bintu rero birashobora kugufasha nko mu gihe, donc ni nko guproteja nyene Facebook page yawe. Murazi yuko dufate nk'ubu bagomba bakurege, dufate nka page yawe bayihagarika, barifashisha izi screenshot za page yawe. Donc aha rero murabona yuko aka kantu ari akantu k'akamaro cane. Uko rero bagashirako twagiye, ariko nimba uri mushasha canke ukaba utarabikora, nagomba ndagusabe ukore subscribe canke s'abone, uce ufyonda no ngaho ku gakengeri, uce ugira kuri toute canke all. Abadukurikiranira naho kuri Facebook, nagomba ndabasabe mukore follow canke suivre aho haruguru impande y'izina, muce mufyonda no ngaho ku gakengeri, muce mugira kuri toute nouvelle video. Nta gutevya rero, ico biradusaba iyi application yitwa Kiwi browser. Kiwi browser naho urayisanga kuri Play Store, wandika Kiwi browser. Hinge nk'ubu ndayibereke uko muza kuyitora. Nk'ubu urashobora guca kuri Chrome, je kubera Play Store ntiriko irakora neza, urashobora guca ngaha kuri Chrome yiwawe, ucugira aha muri recherche ukandika ijambo Kiwi browser. Nka kurya mubibona uku, uca ugira recherche hama bagaca bayikuzanira niyo yiyi mubona ngaha, hama uca ugira install. Aha je ndaberetse kuri Chrome, kumva zuko je Play Store itariko irakunda, ariko ugenda kugira Kiwi browser iciza, hama ugaca uyinstall. Aha rero uca uhejeje kuyinstalla, mu kubigira urinjira muri application Kiwi browser. Biraza kugusaba arya mamega ya hose. Aha uca wemeza ngaha kuri continue. Aha uhejeje gufyonda kuri continue, uca ufyonda ngaha kuri Facebook. Hama hambere donc aho uca wiconnecta kurya bisanzwe, wiconnecta kuri Facebook ushaka kubigirako. Ndabibuza ibi bintu ushobora no kubigira kuri page, navyone munkurikirane ndaza kubibereka uko ushobora kugashira kuri page. Aha uca wiconnecta. Urabona ko ngaha je nahejeje kwandikamwo nimero na mot de passe. Aha rero ico uca ukora, uca ufyonda ngaha kuri login canke so connect. Okay, aha rero uca ugira ngaha kuri okay, tubandanye.
ugaca urindira rero bigaca vyuguruka. Reka turindire vyuguruke. Ibi bije uragira ngaha kuri allow, ugaca ukansoringa ibi bije. Okay, aha rero ikintu uca ukora, ucuza ngaha ugafyonda kuri aka gaprofile gatoyi, hama naho urashobora kuyisevinga irya modo passe na nimero bikaja muri email, naho vyobasaba kuko nkaho hari igihe uvyibagiye, naho nzobereka mu gihe nzobereka ukuntu ubona ibintu wasevinze muri email. Okay, aha rero uca ufyonda ngaha ku gaprofile gatoyi. Aha murabona ubu uko atakariko kaga protection, murabona ko atakariko kaba kari ngaha. Aha ucuza aha hejuru, aha hejuru ngaha handitse ibi bintu vya Facebook, uca ufyonda ngaho hejuru handitse facebook.com, uca wemezako, uca wandika ijambo profile shide, profile shide kurya uca wemeza kuri iyi ya mbere, aha hambere ata profile shide gusa uca wemezako. Aha uca wemeza kuri iyi linki ya mbere, wemeza kuri linki ya mbere wewe baza kuguha. Donc je niyi, uze kuraba neza aka kantu ka Chrome kuyibona, uca ufyondako. Aha uca urindira bigaheza kwiyafisha vyose, katurindire biraza kwigabanya. Okay, reka turindire. Okay, aha rero akantu tuje kuraba ni aka kantu mubona aha, aka kantu ngo add to Chrome, ndibaza murakabona. Naka kantu aka kitwa add to Chrome, niko tuje kwemezako. Uca ukwega kurya ukwega ifoto bisanzwe, uca wemezako, ugafyondako gusa rimwe, ubona ko gaca kazunguruka, uca ugira ngaha kuri OK, uca wemeza OK. Reka rero turindire gaheze kuzunguruka. Okay, murabona yuko gahejeje kuzunguruka gaca katwereka ngo remove from Chrome. Aha rero harya uca usubira inyuma, aha nta kindi kintu usubira gukora. Uca ukora ruturu kuri koturu ya telefone yawe nyene, je murabona niyi. Duca tuvamwo, tugasubira inyuma kuri ya Facebook yacu. Okay, murabona rero dushikiye aha, duca tuza aha hejuru kuri utu tuburungu dutatu. Aha kuri utu tuburungu dutatu niho duca tuza gufyonda. Utwo turaho hejuru urafyondako, uca usanga haje aka kantu kitwa ngo profile, aka kantu ngo profile pictures guard for, murabona n'ibindi ko bibandanya. Aka rero ubwa mbere biriya tutarabigira ntikaba gahari, rero aka niko gatuma haza irya protection. Aha uca wemezako. Okay, aha uca uduga gatoyi, uca ugira ngaha kuri turn on, aha kuri aka kantu kitwa turn on, uca ukemezako. Murabona ko batweretse yuko shield activated, uca wemeza ngaha kuri OK. Ariko rero aha hantu hari igihe wewe uza kuhafyonda bagaca bakwereka hariho Facebook page baca baguha ngo uyifollowing. Iyo Facebook page wewe uca uyifollowinga, kuko hari igihe utayifollowinze aka kantu katajako. Je nibaza yuko iyo nyene iyo page ari we yoba yarazanye ibi bintu,
kuko iciza ngo uyifollowinge hama ugaca ubandanya n'ibindi. Rero uca uyifollowinga hama ugaca ubandanya bagaca bakwereka yuko vyabaye activated. Aha rero uca ugira ngaha kuri OK. Aha ngiyi rero ya page murabibona, duca tuza tukayifollowinga nk'uko babidusavye. Aha duca twemezako. Okay, aha twahejeje rero duca dukora retour nk'uko bisanzwe, duca dukora retour. Aha reka rero dusubire turabe kuri ya profile, tuje kuraba profile ko kagiyeko. Okay, murabona yuko ubu kaga protection kacu kagiyeko. Ubu iyi ntuzenya yacu, iyi Facebook yacu irakingiwe. Aha rero urashobora kwibaza ati ni gute rero noshobora kugashira kuri page yanje. Ubwa mbere kugira bikorohere no guhanura kubanza guproteja iyi Facebook. Aha naho ukora izo etape zose duhejeje gukora, hama ugaca uva kuri Facebook ukinjira kuri page. Reka je nk'ubu ncaha kwaka gafoto gatoya, hama nk'uko tubimenyereye ni ngaha kuri changer de profile. Aha duca twemeza ko ngaha uca wemeza kuri page yiwawe. Aha je nk'ubu reka ndayisoconnecte ko nyene uko mubibona, duca twemeza tukarindira. Okay, murabona yuko page yabaye connect naho itarafisha neza. Okay, aha uca uza ukemeza aha kwaka ga profile gatoyi nyene, ugafyondako nk'uku, tugaca turindira. Hama aha ucuza aha hejuru, aha hejuru kutu tuburungu dutatu. Nukuvuga biriya mu gihe udashatse kubigira kuri Facebook account isanzwe, uca wiconnecta kuri page nk'uko mejeje kubigira, hama ugaca ukora za etape zose twakora ubwa mbere mu kugashira kuri Facebook isanzwe. Aha rero turetse kubigira kubera ubu kaje ka kantu ka profile pictures guard. Reka dufyonde no hejuru kutuburungu dutatu. Murabona aka kantu iyo usanze gahari nta bindi wiriguragira, uca utera uactiva gusa. Reka twemezeko. Reka tugire kandi kuri turn on, twemeze ngaha kwa kundi nyene twabigira ubwa mbere kuri turn on. Vyabaye activate, tuca tugira ngaha kuri OK. Aha murabona yuko baca batuzanira ya page kandi ngo tuyifollowinge. Okay, aha duca tuyifollowinga nyene nk'uko baba babidusavye. Katurabe ngaha ko tuyifollowinze. Guys, ndabasabe mukore partage iyi video ishikira abantu benshi. Ibi vyigwa tubaha n'abantu benshi baba babikeneye. Rero iyo ukoze partage ubufashije mugenzawe nawe kuzaramenya ibi vyigwa vy'ubwenge tuza turabaha. Okay, reka turindire rero iyi page tuyifollowinge, hama duce tugenda kuraba yuko kagiyeko kuri profile ya page. Okay, reka dukore retour, turabe ko kagiyeko kuri page. Okay, reka turabe dusubire tuyiconnecteko, tugire aha hejuru, hama ngaha turabe yuko kagiyeko. Okay, ntikarajako. Reka dusubire tugire aha hejuru na aha hejuru kutu dukwego dutatu. Aha hejuru kutuburungu dutatu turagira, hama duce tuzi no musi, hama duce tugira kuri turn on. Vyabaye activated.
okay, ni ukuvuga murabona yuko iyi page bagusaba yuko ubanza kuyifollowinga. Twe twarabikoze kubera twari twabikoze kwirya account isanzwe biriko, mubona yuko batwereka yuko iri follow. Reka duce tugira ngaha, okay, reka rero dukore retour kandi reka turabe tugire recherche kuri Facebook isanzwe. Guys, ndabasabe mukore like kuri iyi page kugira mubandanye mubona ibi vyigwa vy'ubwenge tuguma tubaha. Murabona yuko ubu yabaye protege, ubu murabibona. So aha rero iyi video niyo nari nabateguriye, ndabasabe gukora subscribe, mugire no kugakengeri, ndabasaba muce mupartage aya ma video, muzoba muriko murantera intege. So ciao rero, tuzosubira muri video ikurikira. Je nabategurira ibi vyigwa ni jewe nyene Obama. Thanks for watching guys.